uyu mwepiskopi yagiye mu karuhuko k'izabukuru yakagiyemwo ubw'amategeko ya Eklezia babibashikirije n'ingingo itegekanijwe mu gitabo c'amategeko yakurikije rero amategeko papa nawe akurikiza amategeko mu kumwakirira imihoho yiwe niko rero vyagenze mwe nabo rero twita abepiskopi b'inararibonye barafise ico twokwita statut yabo barafise ukuntu tubatunga jewe rero kuri jewe sibishaka ko jewe nahora ingozi murabizi kandi murazi ko twari dutunganye neza n'ubundi mutaba mwiza yitwa Musenyeri Stanislas Gahungu ngira ngo ko nashoboye gutunga uriya n'ubundi usanga atagoye cane kugira nzomutunga azonkundira rero nta mpungenge mfise turabandanya tumenya ivyo dukoranamwo nkabandanya amenya ivyo nomutuma mugabo kandi nkamwubahiriza mugabo nawe kandi akamenya yuko atakihari abwiriza kunyubahiriza kuko niko twama dukorana ariko ico ngomenya coco nuko nta na kimwe ashobora kubura ariho ndi kuko ni jewe ndamujejwe kubw'amategeko sico kimwe n'ayandi madini twebwe umwepiskopi yashikanye ikivi naho mbere yo atagishikanye ashikanye imyaka mugabo barize bamwakirira imihoho aguma ari umwepiskopi mugabo adashinzwe diocese tukamutunganiriza tukamubaza ico yifuza mugabo kandi mu nyisho tumuha tukayimuha turavye n'uburyo diocese ibisanzwe ifise tuvuge nk'ubu yotubarira ati jewe murabona kugenda n'amaguru ntibigikunda none mundondera akadege nzoze ndagenderamwo cambaza nyakubahwa nyereka amafaranga yo kugura indege wasize ngaha hanyuma tuyirondere aca bitegera rero nta ngorane na ntoya iyo miryango mishasha nayo iyo mihari n'imigwi y'ubutumwa mishasha n'ingozi ihasanzwe turayakira jewe ico nkora nama nubahiriza ivyo nsanze muri diocese iyo ariyo yose ngaheza ngerageza kubiteza imbere abandi bose bagomba kwinjira bakinjira mugabo basavye uruhusha aho ndi singomba winjira atasavye uruhusha kuko baba bashinze kuba umwungere nawe aramenya igihe yugara n'igihe yugurura rero mwisange muri ivyo vyose bisanzwe bitegekanijwe muri Eklezia ariko ntihagire umuntu azana akajagari kuko ubutumwa bw'iwanje sindabikunda kuko akajagari kava kuri shetani